Kubera iki abakobwa bamwe ashitse ku mugabo ashika asama inda vyihuse, uwundi agasama inda haheze imyaka myinshi canke haheze amezi menshi cane? Ivyo n'ibibazo abantu benshi dukunda kwibaza canke dukunda kubona mu miryango yacu canke mu kibano aho tubaye, aho tubona umukobwa agishika ku mugabo ashika asama inda ata myaka myinshi iheze canke amezi menshi canke bitarinze kugorana, abandi tukabona basama inda barihebuye mbere barinze kuja no mu masengesho haheze imyaka 10, imyaka 5 batarabona uruvyaro. Mbega ivyo bintu vyoba biterwa n'iki? Ko bose ari abakobwa, ko bose tubona basa n'abakomeye, ko bose bameze neza? Tugiye kubereka ikintu gitera ibintu bigera kuri hano twabategura ibintu bigera ku 9 bituma ivyo bintu biba. Twabategura ibintu bigera ku 9 bituma abagore bamwe bavyara hakiri kare, abandi bakaronka uruvyaro batevye mu gihe bamaze gukora ubukwe. Twateguriye ibintu bishika ku 9 vyo kwa muganga canke biri medical vy'ubuvuzi. Twateguye n'ibindi bintu bishika kuri 3 canke 4 vyo mu kibano, aho usanga nyene yavyatevye bitewe n'ibikorwa akora canke n'ibindi bintu nyene vyo mu kibano bitari vyo kwa muganga, canke atari ubugwayi bwatumye vyaratevye canke atari ubugwayi bwatumye agira ingorane zo kuvyara. Rero ni ibintu twavuga cause culturelle, ni ukuvuga ibintu vyo mu kibano canke cause sociale. Rero ni ivyo bintu tugira tubereke, duhereye ku kwa muganga aho ushobora gusanga afise ingwara zimutera kuvyara atevye canke kuvyara haheze igihe kinini akoze ubukwe bwiwe. Kazi cane, raba neza rero ko wamaze gukora subscribe canke urabe ko wamaze kugira like ngaha kugira ngo ushigikire ino chaîne yacu, ushigikire bino vyigwa turiko ducisha kuri ino chaîne. Ikintu rero ca mbere gituma umugore avyara atevye ni ovulation régulière. Iyo ovulation régulière rero iratuma umugore avyara hakiri kare. Mu gihe umugore avuze ovulation régulière, ovulation ni mu gihe urubuto rw'umugore rusohoka rukabona gusanganira imbuto z'umugabo, muri ico gihe hakaboneka umwana. Rero mu gihe umugore afise ovulation yiwe iri régulière canke urubuto rwe rusohokera ku gihe, nimba ari 19 ikaguma ari 19, ari 20 ikaguma ari 20. Hari abagore usanga ovulation yiwe canke urubuto rwe rusohotse 19, ukundi kwezi rukazosohoka itariki 5, ukundi kwezi rukazosohoka itariki 20. Ni ukuvuga afise ovulation iri irrégulière. Uwo rero bafise ingorane yuko ashobora kuzoronka umwana canke kuzosama inda bigoranye canke ndetse bigaca biteba. Ariko umugore afise ukwezi kuri régulier canke ovulation iri régulier, uwo afise amahirwe menshi cane yo gusama inda hakiri kare mu gihe amaze gukora ubukwe n'umugabo wiwe. Ico ni ca mbere. Ica kabiri ni fréquence des rapports sexuels, gukora imibonano mpuzabitsina kenshi mu gihe mwubakanye n'umugabo wawe, ufise amahirwe yo gusama inda hakiri kare. Hari abantu bakora ubukwe ugaca usanga umugabo aciye aduga ruguru canke umugabo akorera i Bujumbura, umugore aba ruguru canke umugabo akora hanze y'igihugu, urumva ntibabonana kenshi. Abo bafise amahirwe mabi yo kuzoronka uruvyaro batevye. Ariko mu gihe mukora imibonano n'umugabo wawe kenshi gashoboka, urumva ko ufise amahirwe menshi cane yo kuvyara hakiri kare. Ico ni ca kabiri, gukora imibonano mpuzabitsina kenshi gashoboka. Ica gatatu twabateguriye ni qualité du sperme du partenaire, imbuto z'umugabo. Kenshi dukunda kuvuga ngo umugore niwe atuma umuntu avyara atevye canke umugore niwe abingumba. Abagabo kenshi ntibikonsidera canke ntibifata ko bashobora nabo gutuma mu rugo hataboneka uruvyaro. Rero qualité du sperme du partenaire nico kintu ca gatatu. Qualité canke ubukomezi bw'imbuto z'umugabo nabwo nyine burashobora gutuma umugore avyara hakiri kare. Kandi mu gihe izo mbuto z'umugabo zidakomeye, biraza gutuma umugore avyara atevye canke aronka uruvyaro atevye canke asama inda atevye. Rero imbuto z'umugabo, hari izo usanga umugabo afise imbuto zidakomeye, uwo mugabo kenshi akunda kuvyara atevye. Ariko mu gihe umugabo afise imbuto zikomeye neza, zikora neza, aba afise amahirwe menshi cane yo kuronka uruvyaro hakiri kare mu gihe amaze gukora ubukwe. Rero ni karite y'imbuto z'umugabo nayo nyine iraza kugira ico ikoze mu kugira uruvyaro ruboneke hakiri kare.
Ico cari ica gatatu. Ica kane twabateguriye ni absence de problèmes de santé reproductrice. Hariyo umugore arashobora kuvyara atevye bitewe nuko afise ingorane mu bihimba vyiwe vy'irondoka, tuvuge ama infection, ingwara zo mu bihimba vy'irondoka, tuvuge endometriose canke syndrome des ovaires polykystiques. Ugasanga nyine umugore mu bihimba vy'irondoka vyiwe afise ama infection, afise zia endometriose canke zi syndrome des ovaires polykystiques, no kuvuga uwo afise amahirwe mabi yo kuzoronka uruvyaro atevye abitewe nuko afise ama infection mu bihimba vy'irondoka vyiwe. Ariko umugore ameze neza adafise ama infection, atangorane n'imwe afise mu bihimba vy'irondoka vyiwe, urumva ko kuronka uruvyaro hakiri kare ataco bibuza. Ico cari ica kane. Ica gatanu twateguye hano ni fertilité naturelle et âge. Fertilité plus élevée de le début, surtout si sont jeunes. Ni kuvuga umugore akoze ubukwe atevye, afise nk'umugore akoze ubukwe afise imyaka 45, imyaka 40, urumva ko uwo imbuto ziwe nk'umugore ziba ziriko ziratakaza ubukomezi canke ziba ziriko ziratakaza karite. Turazi ikintu citwa menopause. Rero ni kuvuga uko umugore atera asaza niko imbuto ziwe zitera zitakaza ubukomezi bwo kuvyara. Uko umugore atera asaza niko imbuto ziwe zivamwo umwana zitera zihera, gushika hazoshika muri ca gihe co guca uruvyaro. Rero uko utera ukura uri umugore niko imbuto zawe zitera zigabanya ubukomezi kandi niko zitera zihera. Rero ni kuvuga ko mu gihe ukoze ubukwe ufise imyaka myinshi uri umugore, apana ku mugabo, ku mugore ni kuvuga ufise amahirwe mabi yo kuzoronka uruvyaro utevye canke imbere yo kuzobura uruvyaro bitewe n'imyaka, bitewe nuko imbuto zawe zitera zitakaza ubukomezi. Rero mu gihe ugiye ukoze ubukwe ukiri umujene ufise imyaka 22, 25, 30 uri umukobwa, urumva ko uba ufise amahirwe menshi cane yo kuronka uruvyaro hakiri kare. Bitandukanye no kuzokora ubukwe ufise imyaka 35, 40, 45, urumva ko ngaho uzoba uri kuregereza ya menopause, cagiye imbuto zawe zitaba zimeze neza ku buryo zishobora kuvyara vyoroshe. Rero n'imyaka iratuma umuntu avyara hakiri kare canke atevye. Ariko aha ni ivyo vy'imyaka ni ku mukobwa gusa, kuko umugabo naho yoba ari umutama afise imyaka 100 imbuto ziwe ziguma zikomeye. Ico cari ca gatanu. Ica gatandatu twabateguriye ni état de santé générale, uko umuntu abayeho, ubuzima bwiwe, amagara yiwe, ibyo afungura, ibiro vy'umugore. Umugore yonze n'umugore avyibushe ntibafise amahirwe amwe yo gusama inda. Abagore bafise ama stress canke abagabo bafise ama stress. Stress ni ikintu ca mbere kibi, ndetse nico kintu ca mbere gituma umuntu yonda. Rero niyo umugore afise stress usanga cycle yo cyangwa ukwezi kwe. Stress ni ikindi kintu gituma ukwezi k'umugore guhindagurika canke haba ya ovulation iri irrégulière. Rero mu gihe uri umugore ufise ama stress, ufise ibibazo byinshi, nabyo biratuma ushobora kuronka uruvyaro utevye. Utegezwa kwirinda ikintu citwa stress. Stress irondesha, stress iratuma ukwezi guhindagurika k'umugore. Rero ibintu umuntu afungura, ibiro vy'umuntu yonze canke avyibushe canke ama stress, ibyo biri mu bintu bituma umuntu avyara hakiri kare canke aronka uruvyaro atevye. Mu gihe ata stress ufise, mu gihe ufungura neza, mu gihe ufise ibiro bigereranye, uba ufise amahirwe menshi cane yo kuronka uruvyaro hakiri kare. Ariko mu gihe ufise stress, mu gihe ufungura nabi, mu gihe ufise ibiro, tuvuga ibiro vyinshi canke ibiro bikeya cane, uba ufise amahirwe mabi yo kuzoronka uruvyaro utevye. Ikindi cindwi tuvuga ni absence de contraception, agakingirizo. Mwubakanye mushaka uruvyaro, urumva muri ko mukoresha agakingirizo, umva ko ucuronka uruvyaro nyene utevye kuko wakoresheje agakingirizo. Nimba mushaka uruvyaro muteza gukora imibonano mpuzabitsina atabukingirizo mukoresheje. Rero hari abakoresha agakingirizo, uyu munsi bagagakoresha, higeje agakoresha, urumva ko uri kuranga nyene uruvyaro, urumva muri ico gihe uvyara utevye. Iyo mu gihe mwubakanye agakingirizo ntigakenewe mu gihe mushaka kuvyara hakiri kare. Icumunani twabateguriye niki twari twise. Icumunani ni historique médical et génétique.
ni kuvuga ni ibintu vy'akaronda. Hariyo abo usanga mu muryango iwabo bafise akaronda ko kugira ko kuvyara hakiri kare, abandi ugasanga mu miryango iwabo niko bimeze, bavyara batevye. Mu miryango iwabo ugasanga bafise akaronda nyene ko kuvyara hakiri kare, umugore agikora ubukwe ashika avyara, umugore agiye ku mugabo avyara atevye. Ivyo rero nivyo bitwa facteur génétique canke ibintu nyene vy'akaronda ko mu muryango. Usanga mu muryango iwacu abakobwa bacu bavyara hakiri kare, mu muryango iwacu abakobwa bacu bavyara batevye. Hari ivyo usanga mu muryango iwacu bavyara amahasa, mu muryango iwacu bavyara ubushuri, mu muryango iwacu ugasanga nta numwe yigeze avyara amahasa. Rero nibi nyene vyo kuvyara hakiri kare, hari ivyo usanga ari vyo mu muryango, ari akaronda k'umuryango. Nivyo bintu bigera ku 8 twari twashoboye kubategurira bituma umugore avyara atevye canke avyara hakiri kare. Ariko ivyo ni ibintu vyo kwa muganga, kuko mwumvise ko hariyo ingwara, ibintu nyene umuntu aba afungura, imyaka y'umugore y'iki n'iki, ivyo ni vyo kwa muganga canke ivyo ni les causes médicales. Hariho n'ibindi twovuga les causes culturelles, ni kuvuga vyo mu kibano, causes sociales. Ivyo twabateguriye ibintu bishika kuri 4. Ivyo twabateguriye hano, ikintu ca mbere ni niveau d'éducation. Aho usanga nk'umugore arakoze ubukwe gusa akavuga ati nkeneye kumanza kwiga amashure ndayaheze niho nzobona kuvyara. Yego nakoze ubukwe ariko kuvyara tumanze tubirindire. Rero uca usanga avyara yatevye, ariko atari uko agwaye canke atari uko afise indi ngorane, ariko ari ibintu vyo mu kibano nyene avuga ati nkeneye kubanza kwiga amashure ndayaheze mpeze kaminuza, hama nzoza tuzobona kuvyara. Umva uwaza kuvyara atevye bitewe nuko ari ibintu nyene vyo mu kibano canke mu muryango wiwe. Hariyo n'abandi ca kabiri, n'abandi bavuga ati tuzovyara tumaze twakoze ubukwe ariko tuzovyara ari uko turonse uburyo bukwiye bwo kurera abana. Uwundi akavuga ati nakoze ubukwe ariko nzovyara ari uko ndonse akazi canke nzovyara ari uko mbonye akazi kanje kariko kagenda neza. Ico naco ica kabiri gituma umuntu avyara atevye, ariko atari uko agwaye, ariko ari ibintu vyo mu kibano. Iyindi ni influence de l'entourage, abagenzi canke communauté. Ni kuvuga abagenzi bawe ukabona baravyaye bose, nawe ugacumva umenga wovyara hakiri kare, canke abagenzi bakaguhanura ati bihe biragoye manzi urindire kuvyara iki n'iki. Ni kuvuga abagenzi canke akarere uherereyemo canke abagukikuje barashobora gutuma uvyara utevye canke uvyara hakiri kare, bivaye n'impanuro baguha ati vyara hakiri kare canke reka kuvyara, ibintu bimeze uko biragoye iki n'iki. Rero n'ivyo bintu twavuga. Ica kane duhereza ko ni pression sociale ou familiale, ni kuvuga hariyo imico imwe imwe canke ibihugu bimwe bimwe canke imigenzo imwe imwe usanga ngo kuvyara hakiri kare biri encourage canke hariyo imiryango canke ubwoko canke uburere bumwe bumwe aho usanga bagutega canke baguhimiriza kuvyara hakiri kare mu gihe ukoze ubukwe. Yindi mico ugasanga bavuga ati uzovyara utevye. Iyo ni mico igitandukanye yo mw'isi duherereyemo, aho usanga imico imwe imwe canke imigenzo imwe imwe y'abantu bamwe bamwe canke y'ubwoko bumwe bumwe butandukanye bahimiriza abantu babo kuvyara hakiri kare mu gihe bakoze ubukwe. Iyindi mico ikabahimiriza kuvyara haciye igihe. Nivyo bintu bigira kuri 4 vyo mu kibano. N'ivyo bintu bigira ku 8 bituma umuntu byo kwa muganga bituma umuntu avyara atevye canke bigatuma umuntu avyara hakiri kare. Amazina nje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi. Nimba ukunda ibiganiro bica kuri ino chaîne, gira nga kuri j'aime ushigikire ino chaîne, ushigikire bino vyigwa ducisha kuri ino chaîne. Raba neza ko amaze gukora s'abonner kugira ngo ushigikire kandi bino vyigwa vyacu. Turi abanyeshuri mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Murakoze.